Bakunzi b'inkuru nziza, bibondo mwese vy'umuvyeyi wacu Bikira Maria, bajyango mwese muri Ecclesia mawe wacu, eka namwe mwese mukunda mugahimbagwa n'ibiyago n'ibiganiro Radio Maria Burundi isanzwe kunze kubashikiriza. Abari hano mu gihugu cacu na mwebwe mwese muri mu mahanga, ndabaramukije amahoro ya Kristu tsinzi yacu. Mwibutsa Imana wa Radio Maria Burundi, nkabanzanywe ubwa mbere no kubakengurukira. Ndabakengurukiye ku kiringo ciza ca mbere ca Mariaton twasangiye mu maparuwase yacu. Cararangiye. Ubu naho nzamye kandi no kubararikira ikindi kiringo gishasha, kiringo ca kabiri ca Mariaton dusanzwe turangurira. Ubu naho mu bibanza birogamwe n'abantu benshi. Azoba ari kwigenekerezo rya gatandatu gushika kwigenekerezo rya 11 mu kakaro uno mwaka wa 2026. Nkundira rero mu ncamake banzi subire ndabibutse mbere imigambi, kuko Mariaton niyo turangurira imigambi ryoshe, imigambi yo guteza imbere igikorwa c'Imana muri Radio Maria turi hamwe twese nk'umuryango. Umugambi wa mbere nkuko twamenyesheje no gushira umuyaga nkuba w'izuba ku munara uri mutumba. Murazi yuko turi mu bibazo by'umuyaga nkuba uzuracikagurika, mbere ugaturira n'ivyuma vya Radio Maria, gasanga turiko dukora dusa n'abahombi ivyuma bikaza birasha, kandi by'umusanga bigugwa amahera menshi. Ariko kandi murazi n'ingwane z'ibitoro, tugomba rero gutangura kwinjira mu mugambi muremure wo kugerageza gukoresha umuyaga nkuba w'izuba. Iri zuba Imana yaduhezagije ntiribiri twakira gusa, ariko tukongera natwe tukarikamisha vyiza dushobora gukoresha mu guteza imbere ubuzima. Umugambi wa kabiri ni ukugura ivyuma byo gushinga iminara bwegu ya Radio Maria. Eka mbere ni umugambi wo gushinga ivyuma koko, harimo gushinga ivyuma, ukugura itongo, kurondera ivyo vyuma, gukora ibikorwa byo gushinga ivyo vyuma bitwara uburyo bwinshi cyane. Tugomba ra kubishinga imanga n'ingozi ngo dushobore kuronka amantene bwegu ya Radio Maria Burundi, kuko ahenshi usanga tugipangiye konetereo, ugasanga rero biriko biradutwara uburyo bwinshi bwosahira igisamirizi igihe bwo bariko burakora bugumye musamirizi nyene, tugashaka gukora ibindi bikorwa byinshi by'insamirizi bikenera uburyo bwinshi. Aho ingozi mugabo tugomba kuhashira antene ya Radio Maria, ko twasanze abantu b'ingozi n'imicungaro yaho ntibumva neza isamizi umuvyeyi wacu Bikira Maria. Abanyengozi turiko turaza muhaguruke, hariho na Maria tuzorangukira mu bibanza bigomwa n'abantu benshi. Ingozi tuzobamenyesha ikiringo cayo, mwe muri kazanura, mwe muri tegura kugira ngo isabirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria vuba izitangure gusamirana hiyo mu micungararo y'igisagara ca Ngozi no mu gisagara ca Ngozi nyene. Ubwa gatatu turategerezwa kwitanga ngo turonke uburyo bwo kubungabunga ivyuma vy'iminara n'amastudio yose ya Radio Maria Burundi, ngo bigume bihumeka neza, bigume bikora neza, atamukungugu, atabinhenzi birimwo, tabitangurirwa, kugira ngo bishobore kuguma bikora neza, bimeze neza, bikora umwanya muremure, ariko kandi bigume bikora amasaha 24-28, isamirizi mugume muyumva neza ahi wanyu, mu mihani wanyu, mu buzimi wanyu. Umugambi wa kane ni kugira ngo tugure ivyuma rero biheza bikadufasha kubashikiriza inkuka z'imisa n'ibindi biganiro mubona dutanga ku mbuga za Radio Maria, ama réseaux sociaux ya Radio Maria. Amasanamu ashobore kuza ari meza, amasanamu y'isuku n'isura, hamwe mu biraba mukabibona mukumva namwe bahimbaye. Turakenera kugura ivyuma byo dufasha gufata ama video meza. Ngiyo rero imigambi n'enyamukuru twikazanure, dukabura gushaka gushasha, dukomeze ikivi ciza cyo gukorera inyungu z'ubukiro bw'imitima yacu, inyungu z'ubwami bw'Imana muri ubu buzima bwacu. Ndasubiriye rero kubatera kamo ngo twitange mu gufasha mu indinganizo zo mu bibanza tuzoranguriramo Mariaton, mu bibanza birigomwe n'abantu benshi. Aha mu gisagara ca Bujumbura ko niho tugiye guhera, nyuma tugenda n'Igitega, tugende n'Ingozi, duheze dutanga umwanya kugira ngo turonke benshi baza barakurakuranwa muri ivyo bikorwa byo ku mastande ya Mariaton, aho mu bibanza birigomwe n'abantu benshi. Dutera kamo kandi n'abambariza, aba intercesseur, kugira ngo badufashe gutwara uwo mugambi, ico gikorwa c'ubutumwa, ico gikorwa ciza ceranda
mu gisabisho cyabo bagiteramire abashobora kuza hano kunsamiza umuvye wacu Bikira Maria iyo ndwi yose tuzoheza dusengera ico gikorwa turabatumira abashobora kuza murashaka gushika hano ku cicaro cy'isamiza umuvye wacu Bikira Maria abandi mukabirangurira aho muherereye mu mihana muherereyemwe amaparuwasi muherereyemwe. None rero twese tugerageze dukabura uwo mutima twitange dukorere inyungu z'ubwami bw'Imana dukorere ego inkuru nziza ko tuzi ko hariho n'abakorera ibindi kuki natwe tutokorera ivyiza vy'umukama inyungu z'ubwami bw'Imana muri ubu buzima bwacu. Dutware rwose uyo mwanya rero mu mutima wacu mu gisabisho cyacu kandi ico mutima azotuyagisha duheze dutange tutitangiriye itama dutange n'umutima mwiza umukama nawe arazi ingene aheza akadusubiriza mu ndumane. Nagomba mu gusozera ndabibutse rero ibibanza muzosangamwo ababarindiranye igishika n'akanyamuneza mbere basa n'abari nko mu munsi mukuru kuko dutanga n'akanyamuneza kugira ngo n'ubuze twimbura akanyamuneza gasumbirije. Nuko aha ibibanza zoramwo bizoba ari byinshi bizoba biri hajya mu gisagara ca Bujumbura. Hari ubwa mbere ikibanza cyo kuri BCB kuri BND hariho no kuri Poste ariko kandi tuba turi no mu masoko amwamwe hariho ku isoko yo kwa Siyoni hariho mu Ruvumera hariho kandi mu Kinama hariho no ku isoko yo mu Kamenge ku isoko yo mu Ruziba kwijabe mu Kinindo tuzoba kandi turi no mu isoko ku isoko yo mu Gasenyi. Haho n'ibindi bibanza bimwe zoheza tukajamwo za Kanyosha za Musaga za Jabe kuri Bankobu naho nyene kuri Bankobu tuzoba ariho turi kuri Atene Primaire kuri Avenue de la Mission no mu bindi bibanza nko kuri ku isoko yo muri Kotebu ariko kandi tutibagiye no kuri Gare du Nord. Ivyo bibanza mubona ko bikunze guhiramwo abantu benshi turabahaye ikaze tuza tubiteganya igishika ego ntidutinye tugume twizigiye naho ushobora gusanga kumbura batari bake mu mikoro yacu muri ibi bihe hatameze neza oya zirikana ntiyabuze akantu mukama azokongorera kandi kazoheza kakavyara umugisha mwinshi. Tugiye hamwe twashobora gukora ibikorwa vyiza vyinshi bitera iteka Imana iwacu natwe bikadutera iteka imbere y'Imana. None tubaye turabakengurukira ingene muzo kwitabira ico gikorwa kandi n'uyu mwaka umukama azodutangaza dushikira ihangiro mbere tunarirenze kuko n'Imana idatana mu ndagano n'Imana itugumiza ku buntu bwayo n'urukundo rwayo nubwo twa turiko turaca mu bihe bigoye igihe tugiye hamwe mu rukundo rwayo iraheze ikadutambutsa tugakora ibikora inka nuko murakagira umugisha n'umuhezagiri wanyu umuhezagiro mukamuga umuboga hajya mukura hagume hasesekaye nimwigere mukena ico cyose gikeneye mu buzima kugira ngo mugire iteka ry'abana b'Imana muri ubu buzima murakoze.